Ndabashuhuje cane ndabaramukije umuntu wese aho aherereye. Uno munsi nashaka ndababwire ku kintu kijanye n'umunyu w'amabuye. Umunyu w'amabuye ku bantu batazi akamaro kawo, ni umunyu ufise akamaro gakomeye cane. Umunyu w'amabuye ni umunyu iyo umuntu awukoresheje mu kwiyuhagira, mu kwoga, iyo awukoresheje mu gukoropesha inzu, awukoresha mu gukoropa aho akorera, mu kuwiyuhagira, mu kuwukoresha mu kwiyugumura, ivyo vyose ni ibintu n'akamaro umunyu w'amabuye uvura. Umunyu w'amabuye uvura ibintu vy'inyatsi, imikoshi, ukuntu wewe udashobora kwitahura, hanyuma ukavura ibintu vy'akamoto kabi, kunuka nabi, barya abantu barwaye igikakwe. Umunyu w'amabuye ni umunyu ufise ibintu vyinshi cane ushobora gufasha ku muntu. Rero hariho imyunyu itandukanye. Abantu benshi murabona umunyu mukibaza ngo uyu ni uw'amabuye urakora. Hariho umunyu uva muri Oseya w'amabuye, hakabaho n'umunyu w'amabuye uva i Buvinza muri Tanzania canke iva mu bindi bihugu ariko akaba ari imyunyu y'amabuye. Ariko rero imyunyu hasa yoba ikora cane ni imyunyu y'amabuye, nk'umunyu uva muri Oseya ugize itombora ukawuronka, ni umunyu uvura ibigwara vyinshi cane bifata umuntu canke umuntu aba yaranduye canke aba yaratambutse. Hanyuma hakabaho n'ikindi cigwa nzoshobora kubaha c'umunyu, ukuntu ushobora kuwushira mu kirato ugashobora kugufasha mu bintu bijanye no kunuka mu maguru. Kora subscribe, share, like na comment ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV 257. Banywanyi, iyi video nimugerageze kuyiha nahana kugira ngo umuntu wese ashishikare kwiga no kwivura akoresheje ibimera, hanyuma abasanzwe mudukurikirana kaze cane kwivura.